shining on my teeth. Oh yeah, I see it. Let's go away. Who's in my good cool? The gender hit it way, got it away. Oh 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 oh, what it will create, man, you create. Be a day, I'm gonna cool it to lose it, you say. Hey, where mon amour, you are where, sing with me. Where mon amour, you are where mon lumba. Pensi la cosa io quero pago, pensi la cosa che tamo tamo. Si io quero pago, let's go, hey, go, hey, ça c'est Joe. Joe Beats. Hey, hey. Not know, not know, not know, not know. Not know, not know, not know. Ah, mulinzi nessa, nziko mukuna byukuri, nawe urabisi. Ikindi nziko, kudahuza nawe, hoya nibyo dukundira, ije waremewe. Aho wasiye, nibwo banyibukije ku izuba riva. Twagiye bye, bye, bye. Ouais, mon amour, ouais, ouais, mon andava. Ouais, mon amour, ouais, ouais, mon andava. Technology sound. Hello boys and girls, nizera ko mumeze neza kwa kundi aha ndakubwira ko ari just aka Dreadman from RSI aka Blackman nitishoni Black twavuye muri studio kugira ngo tubazanire bishasha tubazanira amakuru ari ku mwanya kwa kundi handi ndamutse hano boss yo kora twumviriza bari ibujumbura abari mu Burundi abari mu diaspora atandukanye abanyarwanda badukurikirana n'abandi benshi tubabwira tuti amahoro y'Imana bane namwe umukama abarinde ibiza vyose vyo ku mufuko no ku mubiri kuko vyose birababaza mutuno munsi bimeze gute bamwita Irakoze Erica umuziki wamwise Miss Erica umwe mu mpano dufise ngahe Bujumbura ni Burundi amaze kubigaragaza eka no hanze y'igihugu muramwibuka za Kiwundo muramwibuka akiri muri management ya Baraka mu Rwanda muravyibuka vyose ingene vyagenze muramwibuka ku ndirimbo nyinshi cyane mutimeze gute mwabonye ko iyi video itangura na cyane surprise yashoboye gutera umukunzi wiwe ari we Wim umwe mu ba entrepreneur hari mu Iburaya akongera akaba umwe mu bantu bagize amahirwe yo kuronka urukundo rw'umwiraburekazi. Iyo mvuze umwiraburekazi wumva iki mutimeze gute dore uko ikiganiro na Miss Erica na cyane aho Wim yari muteye surprise aramukadona imodoka aramugirane vyose bwaravyiboneye kutarabibona nawe arashaka kuraba ikiganiro kiri munsi cya Miss Erica ayandike Miss Erica nyene mu mukubito nyene aho nyene cyangwa asatsinge nyene biri mu biganiro aciye nk'amezi 5 cyangwa 6 bibikoze muti uno munsi rero Miss Erica nawe yavuze ati uko bigenda kose ntegerezwa kugira surprise umukunzi wanje Wimana yampaye Wimana yanjeje inyishu ibibazo vyanje murabibona kimwe mu giti cya surprise nakubwiye ko aricyo twahereyeko niyo video nyene umwige murabona ko ariko muririmbira Mon Amour indirimbo ifise impoemo umusaza urabona ko yari yamaze kubibamwo yari yagize Serre de Poule umusaza yari ku mwanya urabibona nawe umukunzi wawe akuririmbira akarimbo nkako agaca karirimba rero neza cyane uburimbo kajuru gato ndakurahiye aho ndakubwira ko vyamaze gukomera vyamaze gufata izira ndabibutsa ko ari Miss Erica imbere yuko tubandanya ni Miss Erica ubona ko biriko biza ku nguvu zidasanzwe kuva urukundo rwa Wim rutangura ubona ko ari umwe mu bigeme
batariko barakora imiziki myinshi isohoka, ariko amakuru dufise twebwe mu bantu bakurikirana imiziki ngaha hafi nuko Miss Erica pour le moment adasiba muri studio uko inspiration iduze, ariko aja muri studio. Ikibazo cha studio singorane na cyane ko Imana yasubiye kumwishyura. Kuba atazi runo rukundo, reka ndabibuze gatoya. Ni urukundo rwatanguriye kuri Instagram, ni urukundo rwatanguriye kwimwe mu mbuga ngurukana bumenyi Instagram, aho ubona ko umusaza yashoboye kwandikira Miss Erica, abonye agapica aravuga ati uyu mwana none ko akaze, uyu mwana ko afise impwemu yera, ati ngomba n'ukuri kw'Imana numva malova duze. Miss Erica nabona umusaza ati umusaza je mbona ari fresh, kwiswaga afise nigereje ndamubona ondire ni mwana onza turabiranye, uko kundi ahandi hari umunsi nigera kumucekoza ati Miss bambwiye ngo ukunda ari umutama, ngo abatama nibo batanga urukundo, ngo nibo bazi gukunda. Urukundo rurabandanya, barandikirana, birakomera, birazana impwemu kugeza naho umusaza decide ati jere uko bigenda kose ndatekeye amavarize ndaje ahantu biti Burundi, ndaba uwo mwigeme nta kindi kinzanye, ndaba uno muntu tumaze igihe twandikirana, ndaba uno muntu yuko ivyo nibonera ku ifoto ari vyo cyangwa atari vyo, reka shike mu Burundi. Umusaza yasanze ahubwo umugani wa yankoko yasumye n'akagura kirako, yasanze kuvyo yari yiteze kuri wa mwigeme, kuvyo yamukundira ahubwo afise ivyo mukundira birenga ibikenewe. Asanga wa mwigeme bimwe yamubwira nivyo no muri nivyikazi, vyongeye aririmba neza. Asanga wa mwigeme n'umuvyeyi afise umwana umwe azi neza na cyane cy'ubuzima, azi neza na cyane icyari cyo ukubaka. Asanga n'umwigeme w'umurundi kazi afise indero, aho ubona ko hari umwe mu bigeme kazi bazima kandi atamuntu yomucisha mu jisho. Asanga ibintu bimeze neza, ivyo twababwira n'ivyo tutobabwira. Umusazi cyo yavuze ati haleluya ndishuwe. Rinaho rero mu nyuma vyakomera birafata yindi nguvu, aho ubona ko wimwene urukundo rwakomeye, harageraho kadona imodoka, aramukadona ahantu heza, urabibona mu Kinindo ko umuntu ari we wese ashobora kuja muntu w'Imana. Birakomera rero kugeza naho rero Wim na Miss Erica bafashe umwanzuro, aho ubona ko no mwigeme asigaye afata indege nka kujya kwa taxi velo, aho ubona ko i Bruxelles hamaze kubimuhira indwi zibiri Bruxelles, izindi ndwi mu Bujumbura. Sinzi nzomubaza ko afise n'umwanya tso duca i Dubai tunywa icyayi hama wimutumurongo ikire facture. Ubwo kudani aho nakubwira ko ari Miss Erica rero ndakubwira ko ariko akora amaproje atandukanye muri mu Bubiligi, Bruxelles, aho ubona ko amazi imisi agenda agaruka. Ariko akandi kantu no kwibira nk'ibanga ni na Miss Erica bimwe mu vyamujanye i Bruxelles. Bruxelles ari kwandikisha entreprise na cyane basangiye na Wim entreprise izokorera mu Birigi ni Bujumbura, aho nakubwira ko mu bigize iyo entreprise nuko harimo gufasha abaririmbyi no kubategurira ibiteramo, eka no kubafasha gushobora guproduiza ama concert yabo à l'extérieur du pays, kwa kundi ahani na cyane dushizemo mu Buraya, kwa kundi ahandi. Aho ndakubwira ko vyamaze komera muti izo imeze gute. Miss Erica vuba cyane turamuronda, ariko vyongera tugaruka kandi nyuma ni na Miss Erica ubona ko imbuga ziwe ngurukara bumenyi zose nkuko nariko ndakubwira zashoboye kuja ahabona, zashoboye ubu yashoboye kuzisubizwa haba kuri Instagram, haba ni na Miss Erica ndakubwira ko imbuga ziwe ngurukana bumenyi mu ndwi yahera ari yashobora kuzisubizwa, aho ndakubwira ko yaba Instagram, Facebook, YouTube, hose ubu imbuga akaba ariko arazikoresha. Mbere wanashima mwino weekend akaba yarashoboye kugira live kuri
Instagram maze ahavugira ibintu byinshi cyane aho nacice ndakwibutsa ko ari Miss Africa kubwira ko ariko arakora ku nguvu zidasanzwe mbega kubu agarukanye Instagram yiwe za ndirimbo twari twiteze kuri we tuzozironka indirimbo yawe na Kidumu turindiranye igisika yo yigezehe indirimbo yashoboye gukora ama featuring menshi cyane ayo tuzi tuvugira ngaha nayo tutuvugira ngaha nayo nyene tuyitege urukurikirane rwiwe yaduteguriye album ishobora gusoka na cyane yavuze ko isohoka muri sama iheze muri ete muciri iheze ubwo yashoboye kuruhoporta arushira ryari ubu ko afise imbuga ngurukana bumenyi tubwitege ryari nago nyene ni bimwe mu bintu umuntu ariko aribaza ariko vyongeye tubabwira tuti ni na Miss Rick ubona ko ari umukozi cyane aho ubona ko ku mwanya bandanya akora malgré tout ntivyamuje kwandanya aja gukora imiziki mu masidi atandukanye kimona kubwira nuko twakwitega ibikorwa bidasanzwe umwanya n'umwanya ariko takwibuza ko ari Miss Rick uravye parcours yiwe numwe mu bigeme bashoboye kubonwa cyane ko afise impano na Sadbi aho indirimbo ya mbere bashoboye kwikora na Sadbi kuri My Bob Record man yego kuri My Bob Record indirimbo yari ifise ubutumwa indirimbo Miss Rick yasohoye akikiga secondaire umenga yari mu mwaka akikiga secondaire akiri mu mwaka w'8 indirimbo ubona ko yashoboye kwerekana ko Miss Rick ari umwe mu bigeme yatanguye benshi bavuga ati uyu ni nka babandi barenze ugwa mugasanga byose baramwandikira no kuririmba agira karaoke muri studio ibiki ariko mu nyuma dusanga yadutangaje uno mwigeme dusanga ni tarano yiyemera numwe mu bigeme bafise abakunzi baba boss ako nta munsi ndumuzofa wumvise yisera boss numwe mu bigeme afise abakunzi afise umukunzi w'umuboss nta munsi ndumuzofa wumvise yita umuboss umugore mu boss abari mu boss ariko uno mwigeme numwe mu bantu bazi ubuzima kandi bitisha bugufi dushaka kumubwira tuti go ahead sister Burundi n'abarundi kazi na cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi vyongeye n'abakunzi b'umuziki wawe bararindira igihugu gishasha na cyane ko bakinyotewe kuri micro yari Juste Galek I dream from RSI ndabwira nti umukama bandindire ibiza byose vyo ku mufuko no ku mubiri ndabwira nti tubanda tugira subscribe commentaire share vyose kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza kwa kundi ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista hushula none